Turi kwigenekerezo rya 10 Nyakanga no mwaka wa 2021 n'umwanya wo kubashikiriza amakuru mu Kirundi avuga ku mbonesha kure yanyu BTV dohera mu ngingo nkuru ziyagize. Rusansuma y'abarundi uburaro uburimyi n'ubworozi yatangujwe kuri uno munsi n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Iyo rusansuma ikazotwara imiliyardi 48 mafaranga y'amarundi. Iyo nkuru twayibateguriye turaza kubibashikiriza. Abashingwa manza umwaka wabo w'2021 ushira 2022 watanguye uno munsi bagasabwa n'icegera cy'umukuru w'igihugu yuko bokubahiriza umwuga wabo ntibatakaranga kubera amafaranga navyo nyene twabibateguriye. Ubushikiranganji bw'ubudandaji buragabisha abantu bunguruza abantu n'ibintu bikikamukiza bakaduza ibiciro na cyane muri bino bihe abanyeshuri ariko barasubira ku ishuri ngo uzofatwa azohanwa bimwe bikomeye kuko ngo ibiciro bitegerezwa kuguma uko vyari bimeze. Aya n'ayandi idoni mukanya. Remo Prosper niyo nkuru ndasubiye ko baramutsa nongera ndabaha ikaze muri ano makuru nari mpeje kubibabwira mu ntangamarara. Rusansuma y'abarundi uburaro uburimye n'ubworozi yatanguje icese kuri uno munsi ikaba yatangujwe n'umukuru w'igihugu. Iyo rusansuma rero ikazokogwa mu mwaka wa 2022 ikazotwara amafaranga y'amarundi agera ku miliyardi 48. Jessica Karene Ingabire yari muri ico gikorwa. Isekeza rikuru cyo gutorokanya kuza ko rusansuma rw'abanyagihugu uburaro uburimyi n'ubworozi mu Burundi bwo mu 2022 ryuguruwe icese na nyencwere mukuru w'igihugu cy'u Burundi kuri wa gatanu igerekezo cya 10 Nyakanga 2021. Ibyo birori byitabiriwe n'abandi bubahwa hamwe n'abaserukira ibihugu vyabo n'amashirahamwe mpuzamakungu hano mu Burundi. Umushikiranganje w'igihugu ca leta Dr Domitien Ndihokubwayo mu ijambo ryiwagira ati ivyo biharuro mfatirwa ko bizova muri uru rusansuma rukuru bizofasha leta gutegura imigambi y'iterambere ry'igihugu yisunze iby'abene igihugu bakeneye. Byongeye bikazonafasha leta y'u Burundi gusuzuma neza ishigwa mu ngiro ry'imigambi mikuru hamwe n'icokorwa kugira Burundi bushike ku mahangiro bwihaye mu bijanye n'iterambere ry'abene igihugu. Ubuserukiye FINOAP hano mu Burundi avuga ko ivyivugo ngendeko ry'igishiranye mpuzamakungu arico gituma baterera mu kigukorwa ca rusansuma. Ahamagara afisijwe bose abarongo abandi n'amadini gufasha guhimiriza kugira ngo ico gikorwa kizogende neza kizira kanenge kuko kizoba urufatiro. Umuyobozi mukuru Istebu Nicolas Ndayishimiye yamenyesheje ko maze kurangurwa hari amategeko agenga rusansuma y'inzego zayo n'ibitabo ngendegwako. Akavuga ko rusansuma izo bifise akabijya kuko izokoreshwa ubuhinga none kuva mu bikorwa by'ibanze gushika ihere. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye agira ati kugira dushobore gusuzuma aho tugeze rero uruhara rw'ibiharuro ni ntangere kuko bituma leta imenya ibisata byo kwisungwa mu kugwiza umwimbu kugira dushike kuri rirya hangiro. Ico twipfuza nyamukuru no kugwanya ubukene. Tuzokwemera rero ko Burundi buteye imbere, umurundi wese afungura neza, aryama heza, anywa amazi meza, afise umuyaga nkuba mu nzu, yambara impuzu zisukuye, yambara ibirato. Kandi tuzokwemera ko Uburundi buteye imbere mu gihe umurundi azoba ashobora kwiga neza, akigisha umwana wiwe, yivuza neza, ashobora kuronka aho yinezerereza n'ingene yinezereza, ndetse ashobora no kwiziganiriza kazoza wenyene. Rusansuma igira kane ryo mu 2022 ikazotwara uburyo bungana n'imiliyardi 48 n'imiliyoni 566 n'ibihumbi 797 by'amafaranga y'amarundi, rikazokogwa mu kiringo c'imyaka 5 kandi ikazogwa hose mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko. Kuri uno wa 10 Nyakanga niho hatanguzwa icese umwaka w'ubutungane w'ibihumbi 2021 ushira ibihumbi 2020. Ni igikorwa catunganijwe n'inzego z'abashingwa manza bibujumbura n'Igitega
ibibaye ubwa mbere muri kino gihugu. Icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yari yitabiriye ivyo birori, akaba yasavye abashingwa manza yuko bo kwigenza neza ntibatibanga kubera amafaranga, kuko kuri we ngo ni bamwe mu nkingi zigize ubutungane. Kuri uno wa 10 Nyakanga niho hatangura umwaka w'ubutungane w'ibihumbi 2021 ushira ibihumbi 2022 bita mu gifaransa rentrée judiciaire. Ico gikorwa kikaba catunganijwe n'inzego z'abashingwa manza bibujumbura n'Igitega ku civugo inzego zacu uko ari zibiri mu guhabuza umwuga w'ubushingwa manza yo nkingi y'ubutungane nyabwo. Abagiye barafata amajambo bose bakengurutse kubona inzego z'abashingwa manza zibujumbura n'Igitega zitunganiriza urubanza hamwe, kuko bibaye ubwa mbere mu gihe izo nzego zitahora zirabana ryiza. Mu ijambo ryiwe Prosper Bazombanza, icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi ari nawe yaserukiye nyakubahwa arongoye igihugu c'u Burundi, yahanuye abashingwa manza kubahiriza umwuga wabo kuko ari bamwe mu nkingi zigize ubutungane. Amafaranga yoba yarabaye intambamyi ku mwuga mukora, mugabo ntimwibagire ko ubuntu butagira igiciro. Ntimurondere gutungira mu mwuga mukora bidaciye mu mategeko, kuko muba mutakaje ubuntu n'akarangamutima ku mwuga wanyu. Ati uko bigenda kose umushingwa manza abikwiye yotegerejwe kurangwa n'ubuntu, akarangamutima no kuba intungane hatibagiwe kuba imvuga kuri. Maître Jean Bosco Bigirimana arongoye urwego rw'Igitega asigura ko urwego arongoye gwaje kunganira urw'ibujumbura ku neza y'abanyagihugu, na cane cane abanyagihugu bari kure y'igisagara ca Bujumbura. Shingwa manza avi Bujumbura kuja kuburana mu makomine ya kure vyari koroha, iriga no kuzimbara heza akazimba. Hamarira ikindi ubutungane ico gihe gerekezo ya 19 ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2010 igihe urwego rwacu rwahaba bwariko bugerageza kwegereza ubutungane abanyagihugu. Hanyuma rero tuti mbega none abanyagihugu begerewe n'amasentare bategewe n'abashingwa manza, ubwo ntagahaze, kuko wa muntu atari bwashiki Bujumbura atarahabona kumbura toronka n'indaro, ubwo nivyo babibereye yuko aronka umushingwa manza amwegereye umwe yikorako. Nukuvuga uri mu Cankuzo ukagira uti jewe reka ndondere umushingwa manza ha mu Cankuzo, tutumvikanye nje mu Ruyigi, tutumvikanye nje Igitega, mugabo ko umanuka Bujumbura hacaheza akagora byinshi. Urwego rw'abashingwa manza rw'ibujumbura rukaba rwabayeho kuva mu mwaka w'igihumbi 1950 mu gihe urwego rw'Igitega rwabonye izuba ku igenekezo rya 29 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2010. Nari nabibabwiye mu ntango y'ano makuru, hari abunguruza abantu n'ibintu bikika mukiza bakaduza ibiciro, na cane cane bakabikora mu gihe abana bariko barasubira ku ishuri kuko baba ari benshi. Ubushikiranganje rero bw'ubudandaji buragabisha abo bantu bagira iyo ngeso, kuko ngo uzofatwa azohanwa bimwe bishemeye. Ivyo bivugwa na Jeremy Banigwa n'inzigo, n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'ubudandaji, hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru hari mu gitondo c'uno munsi. Muri ivyo bihe by'intango y'umwaka w'ishure harakunda kwibonekeza abatwara abantu n'ibintu biha uburenganzira bwo kuduza ibiciro byo kwiyunguruza. Mu ntumbero yo kurwanya ubwo bube gito, turagabishije umuntu wese yunguruza abantu n'ibintu azofatwa ariko araduza igiciro cyo kwiyunguruza, tukamenyesha yuko azohanwa by'akarorero, azocibwa amahadabu kandi azofatirwa n'izindi ngingo zikomeye. Tuboneyeho gufata kano karyo ngo dutumirire abiyunguruza gukorana n'abajejwe intwaro hamwe n'igipolisi kijejwe uruja n'uruza mw'ibarabara
mu gutanga amakuru y'uwo wese azoba arengeje igiciro cyo kwiyunguruza. Durahereze mu makuru ajanye n'ubutunzi. Umushingamateka Olivier Suguru yatowe mu ntara ya Bubanza asaba umushikiranganje w'ikigega ca leta yuko mu rwego nshingwantwaro bw'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amataxe OBR ngo tohuramwo abantu bikorera utwabo. Ivyo akaba yabisavye umushikiranganje w'ikigega ca leta kuri uno wa kane hari hariya mu nama y'amakoraniro mu Kigobe. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Desire Sindihebura. Kimwe mu bibazo biraje ishinga umushingamateka Olivier Suguru kubera integuro y'itegeko rigenga uko ikigo gitoza amakori n'amatagisi mu Burundi OBR yasubiwemwo kijanye nuko umenga bikorera utwabo bari mu nama nshingwantwaro bakumiriwe. Nivyo nuko ubushingwantwaro busanzwe umwe mubaze hari hasanzwe hariho abari muri fonction baramutse muri article 7 hakaba harimo n'abandi batorwa bavuye muri secteur privé bahora batatu mugabo bagatorwa ubumenyi n'ubushobozi bafise. None ko abashinganje kubona muri uno munsi mwavuze gusa yabasoje mu bushingwantwaro bari muri fonction ivyahora mwasanze abo muri secteur privé intererano batanga mu kigo bari gitera imbere turaje tugeze nuko bitagikenewe cyane ko bizoja mu matexte yacu. Umushikiranganje w'ikigega ca leta Domitien Ndokubwayo aramuhumuriza akavuga ko batakumiriwe ahubwo ngo nibarindire inzego zizoshigwaho n'umukuru w'igihugu. Ngabo atari ngaha mwibwirizwa umuntu yoca abivuga kuvuga yuko abo muri secteur privé bavuyemwo muravye n'ibwirizwa ryahahora ryavuga ko bajya bose ari abo muri secteur privé bavuga ko ari abantu kabuhariwe bafise ubuhinga bakongera ko ati canke bo muri secteur privé. N'ubundi rero twibaza yuko atakibazo na kimwe ivyo bizotera mu gihe nyene cyubahiro mukuru w'igihugu azoba ari karashiraho abagize ubwo rwego. Umushingamateka Olivier Suguru yaratanze n'impanuro kucokorwa kugira ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi OBR gikore neza akabisaba nk'uwaciye muri ico kigo. Ukwi uno munsi direction imwe mu direction n'imwe agize ikigo OBR mu directeur communautaire akashwaho na consolidation mugabo agatanga raporo à commissaire général na copie kwa consolidation no kushiranaje kuko ushobora kugita service asanzwe hari n'amadirection y'abandi asanzwe hari y'abagenzi biwe adafise secret de dépendance. Sabe yuko cyo muyikorera kugira ngo ni mashaka d'application muzoshobore kuyinyanyura. Ikigo OBR abakirongoye bazohora bakorerwa igenzurwa rimwe mu myaka 2. Arakoze cyane Desire Sindihebura kuri iyo nkuru ya duteguriye. Nino ngaha tugarukirije amakuru yacu y'uno munsi tukizera yuko mwashoboye kuhumvira no kwamenyera ibitari bike. Ndabashimire ndongere nshimire bagenzanje bayatororokanije bakayatosora kugezaho ndayabashikiriza. Sinogenda ntashimiye bimwe vyimva mutima abatumye ano makuru abashikira aho muherereye yatankomanzi. Uyo ni Claude Nduwimana Nikiciza, Karene Jessica Ingabire abona bahinga b'ivyuma nawe Milix Mugisha niwe yarahagarikiye. Remo Prosper niyo nkuru nayabashikirije. Ndabifurize kugira ijoro ryiza mwanya no mu byanyu, weekend nziza aho muherereye naho ubutaha murakoze.